nk'uko abarundi bafadikanije n'amakungu mu gusambura igihugu ngo abonyene harageze ko bongera gufadikanya mu kucyubaka. Aya akaba amwe mu majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe abarundi bariko bahimbaza imyaka 30 iheze hasinywe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Rero turakwegana amatwi tuvuga ngo uri umwasi ahubwo ubu n'igihe tugeze cyo gukundana. Naka karyo nciye mboneraho kugira mbwira amakungu ko turi kumwe n'abaserukira amakungu ngaha. Harageze kuno munsi amakungu twifatanya twese abarundi n'amakungu kurya ari twari kumwe mu gusambura iki gihugu dusubire kuba hamwe twese turiko turacubaka gutyo ubumwe Uburundi n'amakungu niho buza, ubumwe hagati y'abirigi n'abarundi niho buza, ubumwe hagati y'abadagi n'ababirigi n'abarundi niho buza kuko turiko twubakira hamwe turondera ineza y'abarundi twese y'abantu. Ubu ni igihe ciza turahiriwe kuko turafise uruvugiro. Erega ibi tubivuga kuko tutagifise wa mutima mubi. Kare abategetsi ntibavyubahuka kuko nabo nyene baba bafise ico biyotsa. None no munsi ko abarundi twese twabonye ko twamenje, harageze ko tuza turavugana ukuri. Tumenye ubumwe ni iki. Ubumwe nta kindi no kugushira hamwe. No kugushira hamwe kugira umwumvikano twese tukumvikana turiko turubaka igihugu cyacu uko ni gwacu. No munsi ndahiri. Murabona ko turi ngaha. Aha twavuga turahiye twese yuko ubu kuva ubu twese tugiye kubaka Burundi mu bumwe biraheze. Kuko ragenda abwire nta gihugu kiriga gisamburwa n'abantu bato, gisamburwa n'uburongozi, gisamburwa n'indongozi. Aha rero muri ndongozi muri umutwe w'igihugu muri ngaha. Ubu nyene twigira inama. Twigira inama twese tuvaha tuvuga tuti kuva ubu abarundi turumwe. Murabe yuko hari umuntu aza kutusambura. Mugabo kare twavaha umwana cagenda kuvuga ngo urabona bajya banaka ngo ni babi. Uno munsi tuvaha twese tuvuga tuti twese dufashe ingingo ko tugiye kubaka Uburundi bumwe. Ni twebwe turi umutwe w'igihugu n'amakungu ari ngaha, indongozi z'igihugu ziri ngaha, imboneza zose ziri ngaha. Ni mumbwire twebwe dufashe ingingo ko hari ubundi muntu yibesha uzaye. Aha turi ngaha tuvugana ukuri. Nico gituma uno munsi no munsi mwiza twese wihinduka muri twese turi ndongozi ngaha. Kama tubabwira yuko nta gihugu gishoboka iyo uburongozi bw'igihugu butifata nk'abavyeyi mu gihugu. Ni murabe mwebwe nyene umuvyeyi mu muryango. Ubwa mbere ubumwe bw'umusore n'umugabo, umusore n'inkumi bagize ubumwe bakubakana bavyara umuryango. Uwo muryango ukubakira kuri bo abana bose bakagira ubumwe bakumvikana kubera bubakiye ku bavyeyi. Munze murabe umugabo n'umugore bacanyemo, abana babacanyemo kuko hari abana bakurikira nyina n'abana bakurikira se. Abana bagaca basubiranamo, umwe akavuga ati papa ni wakomeye je ndaguha ikofe kuko papa ca ntabara. Uwakurikiye nyina agaca yiburata agatagwa kurondera ico mutabara, arondera urubuye gwiza ati ndamwikureko. Mbwira ikosa rifise abo bana cyari rifise abavyeyi. None turabavyeyi twese turi umutwe w'igihugu nitwe turabavyeyi. Ntituze gusubire kubeshera abato. Kare indongozi nizo zagenda gutandukanya bene gihugu gushikaho indongozi z'igihugu zavuga ngo abize nibo babi. Hari wiza bamubiganuze. None iyo mvugo ntimwayumvise. Aho bagenda no ku maradiyo hose bakavuga ngo abize nibo babi kugira ngo abize ntibasubire kwegera bene gihugu kuko nibikoko. Hanyuma bene gihugu bace impehesa nazo murazizi, ingabo zitagira umutware zikomandwa n'ubushitsi. Ubushitse ni wazirongora. Murumva yuko twariko dusasira indava amagume muri iki gihugu cyacu. Ntiyo mvugo ngo abize nibo babi, ngo banaka nibo babi bivugwa n'indongozi. Hari ikindi gitangaje iyindi mvugo. Ukumva indongozi nkuru y'igihugu ikaja kwirandi ikavuga ngo mu Burundi ingorane dufise ni ingorane z'abahutu n'abatutsi. Nawe leta urubwoko buhe? Wewe mukuru w'igihugu urubwoko buhe? Kw'ingorane z'abahutu n'abatutsi
bagwana no kuvuga mukuru w'igihugu acenza ku ruhande rw'ubwoko mwumvise igihugu isambutse umukuru w'igihugu ahengamiye ku bwoko kuko ingorane avuze ati ingorane sindongozi mbi zitwara nabi ingorane n'abahutu n'abatutsi murumva ingene tuzi gukatisha nico gituma hageze ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi ntitwigeze tuvuga ibijanye n'amasezerano ku ndongozi mugwa mubona ngo twebwe abarundi kugira tuje mu ruvange mu rudavagi bice none ninda subira ku birongo hariho abakunda ikigongo c'ikivunga aya masezerano bw'abarundi ariko yazaye ikigongo c'ikivunga no kuri kutamenyekanye no kuvuga wakorewe ikibi azoguma atuntuye ku mutima kuko narega ntegemwe murabe nk'abantu bari bahambwe mu binogo rusange bitazwi none muvuze yuko bajya abantu amajwi yabo atavuga Imana ikayumva nico bita gukangariza ko rero mu Burundi dukure gukangariza ko dushira ukura habona hanyuma tumenye yuko n'ubundi twicanya abapfuye batazuka duce twigira inama ko atanumwe azosubira kutuvamwe muri iki gihugu tucubake twese turi kumwe tube tuti nta numwe kubya kwa wa muganda rero twese twemere twibohere kukuba hamwe kugira ngo ntagire numwe azosubira kutuvamwe murumva yuko rero indongozi y'igihugu itegerezwa kwitwara nk'umuvyeyi umuvyeyi nawe atwarira bose amasezerano yarusha yagabuye ibibanza no kuvuga hariho userukira ubwoko none gayene uri umushikiranganje userukira ubwoko wumva userukira tudasangiye ubwoko mwumvise ko twace dusura gusasira indava amacakubiri nyene iyumvira umushikiranganje w'intwaro yo hagati aserukira ubwoko none ubwoko badasangiye nawe aca umushikiranganje w'abandi mwumvise ko duhejeje gusambura igihugu mu bisanzwe umuntu wese akorera leta naho yoba ari umwe abagara amashugwe ntagira ubwoko kuko leta ntigira ubwoko kuguma dutsimbataza ikintu cyo kuvuga ngo serukira abahutu serukira abatutsi serukira abatwa serukira abaganwa ayo n'amacakubiri indongozi nimenye kwitwarira bose ntigira ubwoko ntigira intara ntigira umutumba ntigira umuryango w'indongozi n'abene gihugu bose b'u Burundi ivyo turi indongozi tuvyumve neza tuvyumve ariko rero turabana b'abantu nico gituma dutegerezwa kwama turi imbere y'Imana tuyisaba kugira iduha umutima w'ubuntu kuko turabana b'abantu nta mwana w'umuntu n'umwe adashobora gukunda ubuzima bwiwe nama ntagakarorero ku muvyeyi afise umwana w'umucuko mu ntoki haguye ibombe abanza guhundagara akaryama hanyuma agacaza ngo mbega umwana yasigaye muga ntiyigera avuga ati reka njyame ku mwana abanza kuryama ukwiwe akaza kureba umwana inyuma vyerekana urukundo umwe wese yikunda nta muntu n'umwe atikunda nico gituma indongozi irinzi b'indongozi ibigiye gukunda abene gihugu bose tuzobishobora gayene turabishoboye ibidashobokera abantu birashobokera Imana tugiye imbere y'Imana bizoshoboka abantu rero turabantu nico gituma tuguye gutegerana iyo tuguye mu ngorane tugategerana ikibi no guherayo mugabo uguye ukavayo ububaye umuntu hariho umutware yabaye akarorero kw'isi twama dusoma n'ijambo ry'Imana mpiriwe mpishije nasanze nta dini na rimwe ritamuhurirako umuntu yitwa Salomo niwe wa mbere rurangiranwa bovuga bati yatwaje ubwitonzi butagira uko bungana atwaza ubwenge yaranditse n'ibintu vyinshi nuno munsi dukurikira yari umwami koko rurangiranwa w'intungane kandi yashaka guteza imbere igihugu ciwe yari afise umutima wo guteza imbere igihugu ciwe hanyuma aratangura ibikorwa kugira ateze imbere igihugu ariko rero nagenda abwira uwo Salomo
atangwa ibikorwa yatanguje ibikorwa aca akoresha abantu abakoresha bufuni na buhoro abakoresha ibikorwa by'umuruho ashaka kubaka ubwa mbere ingoro y'Imana ashaka kubaka ikirimba ciwe yubake n'igisagara agira impome za Yerusalemu mbere hariho novuga ntiyo cyari igisagara canke yari quartier yashaka kubaka neza ahantu hari igihengeri c'imiro ivyo muze muravyisomera mu gitabo c'abami igitabo ca mbere c'abami ikigabane c'icenda niho muzobibona muvyisomeye ariko nagomba mvuge iyi nkuru yiwe muce mwumva ingena amacakubiri aza mu gihugu. Salomo acafata abari basigaye mu gihugu igihe bene Isirayeli bari bahungiye mu Misiri aba umuhungu wiwe Rehobowamu bati niwe aca yimikwa hanyuma bamuzana kugira ngo bamwimike hanyuma rero arashitse imbere y'abene gihugu arababaza ico yobakorera baca mubwira tubisanga mu bami mu gitabo c'abami bambe mu gitabo ca mbere c'abami igice ca 12 ku murongo wa 4 abene gihugu baca mubwira bati so wawe yaturemereje umutwaro ubu rero wewe nuturenganure ibikorwa biruhije vya so wawe n'umutwaro yaturemereje tuzoheze tugukorere. Wa muhungu wa Salomo Rehobowamu aca abaha iminsi 3 ngo abanze kuja guhanuza. Agiye guhanuza yahereye kubahumure kubakurambere bamubwira bati uyu munsi ni waba umusuku w'abo bantu ni wabakorera kandi ni wabishura ukababwira amajambo meza bazokubera basuku iminsi yose. Abo n'abakurambere. Uwo muhungu wa Salomo Rehobowamu ariyumvira atoya reka nje kubaza urunganwe rwanje. Murumva bamuhanuye iciza arakirengeje ku ruho rw'amazi acaja guhanuza urunganwe. Yarakengereye rero abo bakurambere aja guhanuza imisore bakuranye ikimuhanura rero ibidusanga muri ico gitabo ca mbere c'abami kigabane ca 12 kuva ku murongo wa 10 gushika ku 11. Bamubwiye bati urutoki genda babwire ati genda bishure uti urutoki rwanje uruhererezi ruravyibushe kurusha amafyinga ya data kurusha amafyigo ya data. Ubu rero data yarabaremereje umutwaro jeho nzokongereza umutwaro wanyu. Data yarabakubitishije ibimoko jeho nzobakubitisha ibimoko biri kwa magera. Abene gihugu abibabwiye aciye aja kubabwira uko nyine abene gihugu abibabwiye bati baritahira umwe wese iwe nta wasubiye kuja ku kirimba kumukorera ico bakoze baciye bagumuka. Yumvise bagumutse acarungika umugaba w'ingabo wiwe agize aragenda bacamutera amabuye baramwica byanditse muri Bibiliya ngo Israeli cigarariza umuryango